GM Films, God's Films, double favor without limits. GM Films, Good News Films, double favor without limits. Simabuguwa icho wabubikije simabuguwa icho wabubikije ubikije neza uyiguhane inyungu Hamana nashaka ndakubwire ubwire Yiva mubangire gatoya turaza kubahamagara hari ikintu kikigoranye gikemutse turabahamagara nta kibazo Mvina muri leta civile bagira baheze kubaraganisha abandi hama nawe uturindire hari nivyo ndabumva ariko nyene natwebwe nta kundi ni muturindire bivuye mu nzira ndabahamagara muraza no hari ingorane iyo uzakumenyesha ngo n'inzego yifashe ntuburi kurambwira amajambo none kuba afise iryo shavu je nababwiye nkuku nukuri ko Imana nkupireko arafite nkupirako ibi bintu bibi basha vyukuri turandagaye uzi ko na Iva amaze gushavura cane ibaze bankatiye ko na telefone ahubwo ndungutse iciyumviro mama tati duhamagare pasiteri amusengere burya jewe ndafise akagwara ndafise ibintu hora bifata rimwe na rimwe irya mbere vyaramfashe nari kumwe n'umugenzi wanje aca ntwara ku mupfumu antwaye ku mupfumu umupfumu yambwiye ko bino bintu atari binyica ahubwo ari ngombwa ko umuntu wese tuba turi kumwe atazontwara kwa muganga umve ngo kuntwara kwa muganga ni nko kunyica rero ntubone bitarafata turi kumwe sinzi ngira n'amahirwe canke amasengesho igituma ndabikubwiye muri kino gihe nuko mbona umenga ni wowe turiko turamarana umwanya munini ni wabona bimfashe turi kumwe umenye neza icambere nukundeka abantu benshi ntibambona kurumva nta nuko abantu benshi babizi ndagusaba kungirira ibanga uzongumiriza ibanga ikindi nuko utazokwigira wimvira kuntwara kwa muganga habe n'umusi numwe kubera birateye isoni sinkeneye ko abantu babimenya sinkeneye ko ari abantu bobibona nawe nari natinye kubikubwira mugabo nta kundi ndi bubigenze umva rero Kanyange urabona ko muri bino bihe ndi mu bihe by'urubanza kandi urazi mu bihe by'urubanza umuntu agira ama stress menshi cyane fise rero ibintu ngomba kwisabira nk'umugenzi icambere uzongumiriza ibanga ntuzotuma abantu bamenya bino bintu kuko urumva ko biteye isoni nanje ubwanje no maramara ica kabiri shaka uzompore hafi kugira ngo biramutse bimfashe uzonkingire uzohagarare n'intwaro nkingire ntagire umuntu antwara kwa muganga kuko urumva kwa muganga untwara kwa muganga n'ugo rupfu rwanje shaka yuko boca bandeka kuko urumva bandetse ngatuza nsubira kumera neza nk'umuntu atana kimwe yigeza ubwo nibwo bufasha ndakwiteze ko nk'umugenzi Dati ndumva ibintu mbwiye biteye ubwoba kandi birababaje cyane by'ukuri ndumva ndabihaye uburemere butagira uko bungana ariko kimwe gusa hejuru hari Imana kandi ikora ico no gusaba niko twokwama turiko turasenga Imana tunaja no mu masengesho kuko Imana ntayidatabarira ikindi naco ndahari nakiyo na kimwe ntazogufasha ndahari nk'umugenzi wawe ibyo uzokwifuza byose ndagufasha
nzobigufasha kandi mu rukundo. Urakoze ko misezerano Kanyange. Urakoze cyane ndagushimiye. Hanyuma rero je ndafite ne programme yihuta n'umuntu. Uraza kumbabarira ariko ndagusiga hano. Ushatse unwe bakongere turaza kuvugana kuri telefone bisigaye. Marene, oya. Sinshaka ko abantu bose babona ubugwayi bw'umwana wanje. Ni murindira abanza ahembuke. Kandi nk'umuvyeyi ndategetse no ubonije mfite ijambo rya nyuma ku mwana wanje. Adahembutse nibaturindire. Ive ndambaye ibara. Nanje ibintu mbonye bineye ubwoba. Basi cumfasha akama n'iminota 5 yonyene nkamusobanurira. Umviriza arashaka kuzina wenda bizineza akakumvira. Ndakwinginze genda umwinginge atse basi tuganire tubiheze. Ndakwinginze uzobukoze. Diva erega ukuri gushirira mu kuyaga kandi harabagabo ntihagwibara. Reka ndamwinginge ndamusaba umwanya tuganire. Urakoze. Ubu rero ni umunsi wa mbere wanyemeze. Kujya nyine wabimbwiye uzoshira ko akintu. Ubu rero ubu twahagarara hamwe. Je nawe tugatambana salsa. Ariko gakoroka. Maretse kuri uburofa. Tuburofa. Rego uyu munsi suri wacu. Bibagiye benewe. Ndabona nubwo twagiye turitegura ibintu bisa n'ibyahombye kuko tatimwenye urabona n'amanyamagira ubu tuvugana ari hasi gute yafashwe n'ibintu mengo ni ntandara biramukubita ubona nabujya bunini byiwe rero uko bungana kikubisa singo gido numbona cyumburundo rukubise ngo du ndavuga ati karabaye inzira bomotse nyamugigimira arenganye cyanda sidukana niyo no muri salo njitse muri salo sangu nuru 5 metero nka zibiri kwajamye hasi ndavuga ati karabaye burasibye noneho nanjye bazi kuntu nikundira kujyana hasa neza ntangura kwicutsa ariko re nta cyambabaje nka wewe wisigiye gusiba kandi mbona wari unabishashaye. Mareza eregiye inkuru n'incamugongo wambwira yuko urubanza rwiwe rugombe rusibwe n'amajyagenda amadayimoni. Wesh, tati ari he? Ari hajya mu nzu nabonye akumbagara sinzi ibintu byamufashe no guhema mbona atanagihema. Are baje bashumu. Ujya rero afise ishugwe ujya niwe bitayiva niwagira mutware niwe bakubise ku ntoki babita gukosora arabakosora akosora kingi. Mareza
ntacyo mwadukosoyemo ntacyo ahubwo Imana ishimwe kingi wacu Imana asenga ntabwo ari bayari wibaza yuko ko masengesho asenga Imana ari kumwemera yuko atwara uruntu urwaye intandara ruza ruraramusarirako ekada nimugumane ivyanyu tuzoronderera ahandi oya ntugende ugere gitararenga nturirenze ingata arakira kandi ndazi biragenda neza Consta je n'ukuri ko Imana namaze gutegura inda yanje nka cyandara ntanyoye ntibikunda ndanwa uricaye hajya zino gare portail turindire biragenda neza kuze ko mbona umenga hari ikibazo je ndabona ikirere kitameze neza habaye iki byagenze gute Ive vy'ukuri nta byo guhishahisha birimo hari kitagenda neza kandi ni hagati ya jewe na Diva Ive urazi yuko je nazindukiye mu biyasho urazi ko mu gatondo twari kuri dossier ya Kanyange Imana dutabara yoyo mbona iregamye ivuye mu nzira ariko nashikiye mu ya Diva urazi ko twasezeranye ndakubwira yuko dusa kujana ahantu buriya byavuye bihinduka kuko nari nsanzwe ari umunsi w'amasengesho nabonye ko ntakwiye kuguma ngenda hirya no hino ndi mu masengesho jewe mpejeje amasengesho ndiko ndashima Imana ngize ngo ntore telefone mbona amafoto ariko yisuka muri WhatsApp wahavugira ngo ndirabusema Ive nawe ntabarumfashe unsobanurire bino bintu foto nkizi ku mukobwa ari fiance yimirije kugira mariage n'umuhungu mu kabare mu mapostere nkaya mfasha nkisobanura Diva ibintu bikiga Diva ahantu kuri Diva nawe warengereye eriko ubwo nturukiri wiwawe wenyene uburugu umuntu ashobora gutwenga agatwengo nkaka imbere y'umuntu kandi uzi ko ufise ubukwiye gutwengera Diva ibi ni bikiga Diva erega Diva hano uri kurahemukira King Sabasi wenyene uri kuhemukira umuryango wose urazi kungene tugukunda urazi kungene senge agukunda n'ibi bintu abibonye ndashaka Diva nukuri reka nanizinge so Diva none ibintu bikiga Diva je nukuri sobanurira nukuri je ndabeshegwa hari umuntu yamamagaye ngo nje gutora ibintu vya mama reka ndababwire byose uko byagenze Alo? Mumeze neza? Ego. Jewe nashitse kukigabira ariko sindiko ndababona hano muri. Komeza hasi na reception niho nicaye nambaye ishati ya rouge. Okay. Ndababonye.
Karibu. Murakoze cyane niwe Blaise. Nje Blaise. Oh, hari umuntu yantelefone ambwira ko hari ibintu bya mama mufise. Narenje kubita nagira ndabitahana. Reka bakwakire uraza kudutora nana shiri. Oh, murakoze cyane umwanya wanje ni muto. Mubaye iki? Nana kimwe. Ikaba reka bakwakire. Ndabona gutaha nana kimwe. Okay. Divarokoze kuntahuye kemera kwicara gusa pardo cyane ntabwo ari mama wagutumye ahubwo n'uburyo nakoresheje kugira ngo nkubone ngize iminsi ngukurikira cyane ariko nta bundi buryo nari gukoresha kugira ngo byenda unyitabe tuganire mu byukuri banze mbabarire icyo ntakubesheho n'amazina nitwa Blaise nduse muri Amerika ngize iminsi mike yashitse hano nifuje ko kuganiriza nkubwira ikiri ku mutima wanje ngize iminsi nyinshi gukurikirana Facebook, Instagram, TikTok diva kuva nkiri muri Amerika naragukurikira cyane ariko umutima ukaguma kumbushinga biri cyo byenda no kubwira ariko nubwo byaciye mu nzira itari yo ndabesha ngira gute kwara kugira ngo mbone ko two kwicarana gusa nabonye ko ico no kubwira kuri telefone byenda byogira agaciro gakeya cyangwa kwifata ukundi ariko ndavuga ngo reka ntege indege kubgawe kubgico nshaka kukubwira kiri ku mutima wagumbye kumpushinga kubikubwira ariko mbona ko atari ngomba ko nubikubwira kuri telefone niyo mpamvu nateze ndaza ni kubgawe diva mbyukuri aragukunze kuva nki muri Amerika kandi cyo canzanye hano wemeye kwampa amahirwe ikintu cyose nditayari nofata irembo notanga inkwano basi tukagera kure nawe kambera umufasha Blaise mu byukuri reka ndagushimira cyane ko waranyiyumviriye ko ukumva ko nakubera umufasha murakoze cyane kubwo kunkunda Imana ibaho umugisha ariko I'm sorry je ndi fiancé vuba cyane ndakora mariage diva ndagukunda naco catumye mva muri Amerika ndatega indege nza kureba nta kindi kintu catumye mviriya usibye we gusa Blaise nagutahuye nawe gerageza untahure so je ndi fiancé kandi vuba cyane ndakora mariage anyway niba ari nivyo mpamagariye kumbe sinari nzi ko ari agatego bari banteze King mbabarira nta kintu na kimwe notegura nta kintu na kimwe nokora kugira ngo mbabaze umutima wawe kuzi ndasabye mu nyumve nuko byagenze niba ngukunda abivuge niba umutima kwemerera bivuge niba nkunda abivuge umutima kwemerera bivuge nibyo mbona tandukanye n'abandi Wallahi je te jure mon bébé que je t'aime tu uzokora nzoba mpari sindi umwasi w'ibyifuzo byawe icyo uzifuza mimi nitakubali menye ko je t'appartiens est-ce que tu m'appartiens comme tu me disais ugahora umbwira ngo uzora uhari nk'itara ry'umutima wanje uwo mutima urunuma kuririmba ngo nizeza kuzonkomeza umutima kutazondekura
unkunda bivuge niba umutima ukwemerera bivuge niba unkunda bivuge niba umutima ukwemerera bivuge niba unkunda bivuge niba umutima ukwemerera bivuge niba unkunda bivuge nta kintu na kimwe kirenze ibyo ndababwiye nzi kuri uwo muhungu. Kumbe nuko byagenze. Erega diva je nkitangura kumva iyo nkuru nari nzi yuko arabaye sikro bakwese krotse none ariko ico ndiko ndumva neza ntabwo arabaye sikro namba abo n'abantu bari hamwe bariko barahinyanyura batega imitego bategura kugira ngo bikunde wewe kuze nawe ibyanyu bibe sufuri anire kamugira ubwenge ariko rero nawe diva ntiwivugishe ngo kumbe uribuka ibintu biheruka kuba akazi umukobwa marimari n'ubushugwe aza guhereza kuze uribuka kugenda wikumuye siko ukajamwo nibaze nyeka arigihe wowe utanguye kumuvugisha kuri uno munsi ivyo bintu kuze ibintu vyo kwigumura n'ukuri je munyumvire n'ukuri ndabagira inama nziza yakivandimwe yakibanye yakigenzi yakijama kandi impanuro nziziruta amafaranga mushake mu vyumve n'ukuri kwimana mbere siko josulinye ku by'ukuri mukabona mutagiye hamwe ngo musenge kandi ngo mwungu bumwe bwa bumwe butamenwa mubene nk'abantu bubatse rukirisu siko nukuri barabashira hasi ibyanyu barabica amazi kandi mwese mwarabera nukuri kw'Imana sinababwiye ati nimwongereze gusenga uwasenga gatanu ashireka kandi gatanu burya ku by'ukuri intambara murimwo muyitahure kumwe mugone muri maso mugume muri je amavuta yanyu ntabure mu bukaraba sino yiveta amako hejuru Iva wihangana ariko ndazi biraza kugenda neza. Iva komera kandi bambwiye uko vyama biza bikamara umwanya muto twizere ko mu kanya bihavura bihera bumugabo nivyo je yarigeze kubimbwira mugabo ikibazo gihari ni kimwe amasaha ya tasivire yamaze kurengana ndetse no kugara bamaze kugara dore dukora ikibasi nivyo amasaha ya tasivire namba yamaze kurengana twogira Imana agahembuka twobandaniriza ahabera umuhezagiro hanyuma ivya tasivire tukazobigira no hanyuma erega nta yindi shwa Iva komera muhungu wacu komera birahera Simbabuguwa ico wabubikije simbabuguwa ico wabubikije iyo ubikije neza uyiguhana inyungu nabi uyiguhana inyungu ivyo vyose n'ingaruka ivyo vyose n'ingaruka ivyo vyose n'ingaruka ko mwese mwaje mwibagiye ko dufise undi mugwayi mu nzu mwamusigende vrema
mama tati Double favor without limits. G and Films, Good News Films, Double Favor without limits.